hapa tuko na wachezaji 12. C'est vrai ça tulifungwa goli mbili kipindi cha kwanza, tukakosa gisi ya kutia ingine damu mpya ili tuweze kuweka pressure kwa kipe adverse. Labda kipi ambacho kilisababisha mpaka msipate risasi mapema? Unajua hivi gisi wiko ukikosa tu dokima moja ikikosekana lisansi ya joueur haitoki. Ilifika sasa wakati tuliweza kuomba ma lettre de libération kwa zingine ekipe zikachelewa kutoa lettre de libération za wachezaji wenyewe tulikuwa tunataka kuchezesha. Labda kwenye mechi ijayo matatizo yatakuwa yamesharekebishwa. Inshallah atakuwa amekwisha. Mechi ya kwanza labda kwa upande wako kikosi kinaleta matumaini kwa msimu wa 2020-2021. Football mnajua football gisi iko leo, ile resulta inatokea tunapasha ipokea hivyo. Cha kufanya tu ni kwenda tutate gisi ya kuosoa na gisi ya kuongezea nguvu ili match ya kufata tuweze kupata pointi 3. Asante. Shitse match ya mbere ya maigoye ariko ikosa rya Gira raba twaribonye kandi tugiye kugerageza gukosora. Mwabonye ko n'abakinyi twazanye abakinyi badakwira kubera ko bivanye n'ibi bintu bishasha bazanye muri federation byabaye ngoma ko tuza gukina. Ubona abakinyi bo bagiye barabura cyangwa bo bagiye barabura navyo gushika yaho binjizwa ibitsindo bigera kuri 2 mu minota itarenze 3 gusa. Mbof nibaza ko uribesha nabwo yabaye 3 ahubwo yabaye 7. Yabaye 7. Mwabonye ko igitego ca mbere gardien wacu yagize excès de confiance, haza gushaka kuza gucenga adversaire hama umupira biranka bashashira mu file. Igitego ca kabiri naco habaye kuzubara gato kwa abakinyi bacu imbere ya Sylvain de réparation, bazubaye gato umupira usanga Juma Simple ugarutse usanga Juma Simple aho yarahagaze cyashira mu file. Usanzwe no kuzubara gato vyabaye kwa bana. Mwaka wahera umugwi wa Atletico waramanutse uragura ikibanza ku mwaka uheze no umugwi ugaye mu migwi ariko yashoboye kuguma mu cicaro ca mbere. Twitege iki muno mwaka? Nibaza ko uriya mwaka yarakorotse umwaka uheze irarokoka. Nibaza ko uno mwaka rero naho nugukomeza gutera imbere. Abakinyi ufise ubona barakwiye kugira ngo bazoshobore gufasha umugwi wa Atletico Academy kuguma mu cicaro ca mbere. Bo match ya mbere navuze ko bigoye, twabuze dokima z'abakinyi bamwe kugira bashobore gushika ngaha hanya, ariko nibaza ko igikosi equipe irahari, abakinyi barahari uretse ko no munsi batari bwabona byangombwa kugira ngo bashobore kuza gukina mugabo barahari kandi bazofasha equipe ikazoshika kuvyo twifuza. Akazi umunyegori ashobora kuba kora Salum ubona karashimishije. Bo ntigashimishije kuko abonye ko nawe twe tumufisa ari umwe, abandi nabo ntibari bwashobore kubona byangombwa mugabo nizera ko imatch ikurikira abandi bazoba bahari kandi bari ku rwego rwiza bashobora banashaka no gusubira mu akijya kibanza ciwe mu gihe byoba ngombwa bivanye na performance tuzoba tubona kuri entraînement. Murakoze nawe. Kembo, umugwi wa BS Dynamique mumenyereza mutanguye mutsinda ibitsindo 2 umugwi wa Atletico, bega nigiki muba mwashumbije umugwi wa Atletico? Nibaza ko mwabonye match ko twari twabasumbisha ibintu byose, umupira, condition physique, kumenyerana. Nibaza ko tufise chance kubera ko abakinyi benshi ndabo bavuye muri equipe bose barasigaye kiretse abakinyi 3 gusa. Nibaza ibyo niyo byatumye ko abana bakina neza no munsi. Biravugwa ko hari umukinyi Iradukunda Barthelemy yoba yaraje mu mugwi wa BS Dynamique ariko nitwamubonye ku rutonde rw'abakinyi. Bimeze gute kuri we? Siwe wenyene, hari problem y'abakinyi benshi cyane batakinye no munsi no mu zindi equipe usanga hari abakinyi batakinye kubera ko ibibazo by'impapuro le document. Donc nibaza ko match itaha uwo mukinyi muzomubona. Ego Kembo ushoboye gufata umugwi wa BS Dynamique muri championnat y'umwaka uheze wabaye mu kibanza cya 4 muri Big 4 ya hano mu Burundi. Kembo yuno mwaka ya BS Dynamique ya Kembo no mwaka twitege kwiki? Equipe ivuye muri Big 4 iri muri Big 4
objectif yayo ni ugutwara igikombe. Dynamique yakinye neza l'année passée sibyo jewe ndafatiraho kugira ngo nongere inguvu kugira ngo Dynamique nta bakinyi b'amazina tubona kiretse nka Simple Juma wenyene. Mbega twitege uko tugiye kubandanya tubona abakinyi gusa cyangwa hariho n'abandi bakinyi mu mwaronde tugiye kubona tutabonye no musi abakinyi b'amazina cyangwa abandi bakinyi gusa kuko byo kuvuga ngo amazina abakinyi bashasha biyongera ko abakinyi bashasha barahari nuko aracyari kibazo cha dokima ariko nibaza ko match itaha muzobabona ariko byo kuvuga ngo abakinyi b'amazina ibyo mu mupira ndabo bibaho nibaza ko mwarabonye ubwo Bwongereza Leicester kandi ndamazina ifise kwiki cerekeye amakaratasi biboneka ko ari karabiza abakinyi benshi gukina tuvuge ko hoba harabaye gusamara mu ma equipe canke ikosa ryo bajyabereye muri FFB canke tuvuge ko hoba hari kibazo nyabaki uko byagaragaye ko ama equipe menshi uko muri kumurayivuga no musa atakinishije abakinyi benshi bivuye ku kibazo c'amakaratasi nibaza ko ni ikibazo cy'umwanya nta mwanya baronse wo kwitegura urazi ko hari iyo ngwara ya covid yatumye umwanya ubaye muto cyane ku ma equipe zose urazi ko federation yakira ama equipe yose kugira ngo babivemo mu misi mike niyo mpamvu haje iyo problem ariko nibaza ko match itaha abakinyi bose bazo kwinjira mu kibuga kurugero bakweretse kuri no mwanya kuri no kino musi biko bigo ikizere kingana gute okay erega match ya mbere ntabwo wa kritika cyane ni match buri mundu wose arimo kuyitegura arimo kwirondera donc iyi match jewe ngombwa yari 3 points kandi nazibonye nibaza ko ibyo nabonye faiblesse ya equipe nzoza nikosora kuri entraînement okay murakoze cyane